Eka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu yawe mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyamerika, ibihugu vyo ku mugabane w'abanyaburaya, mu bihugu vy'abanyaziya abari ngaho muri Afrique du Sud, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mu buseruko muri Tanzania, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya kuyangara, ibintu bibandanya guhinduka ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Mu mutekano turaza kubabwira, muri politike turanyarukirayo, mu gisata c'imigenderanire myiza n'amakungu naho turanyarukirayo tubabwire uko vyifashe, no mu butungane kandi hose ibisata turabishikamwo. Mu nkuru reka dutangurire ngaha muri iyi nkuru ivuga ivyaraye bibereye mu Nyakabiga, aho imiduga itatu mu bucaca bwo kuri uyu wa mbere hahiriye imiduga itatu. Iyo miduga itatu ikaba yahiriye aho bahora bogereza imiduga, ariko vyashika nijoro bakaza kuhabika imiduga yabo bakaza kuyihaparika. Nahari haparitse umuduga wa Hiace na Probox n'uwundi muduga umwe, iyo miduga ikaba yahiye irasha iratokombera. Iyo miduga bivuga ko umuriro wazananye ngaho muri iyo modokari ya Hiace, aho yoba yafashwe n'umuriro, bivuga ko uba wavuye kw'ibateri yaturitse hama umuriro utangura ubwo. Imiduga itatu niyo yabashije gusha iratokombera, iyindi miduga ikaba yatabawe n'abanyagihugu baciye bayisunika barayivana hafi yaho iyo miduga yariko irasha yari iparitse. Nuko rero igipolisi naco kijejwe kugwanya ibiza n'isibe baciye bahashika, baca barafasha mu kuzimya uyo muriro wari wiyadukije muri iyo miduga yahiriye ngaho. Mu butungane reka tubabwire ko umukuru wa radiyo televiziyo Isanganiro yafashwe arahagarikwa muri kano gatondo ko kuri uyu wa mbere. Uyu mukuru w'iyi televiziyo radiyo Isanganiro rero yaciye ahagarikwa, ni nyuma yaho hari hasohotse umutahe wo kumufata bamwagiriza kugumuka. Ivyo biriko birabandanya bigenda bivugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. Rero uyu muyobozi wa radiyo Isanganiro akaba yafashwe n'igipolisi akajanwa gupfungwa. Mu kuja gupfungwa biravugwa ko rero nyuma yaje kuhava arekugwa, kuri ubu ngubu ariko aridegemvya. Bivugwa kandi ko hashobora kuba harimwo ubugambanyi bukomakomeye cane, abo baba bagambaniye uyu muyobozi w'iki kimenyeshamakuru. Bamwe bari bumvise ko bamwagiriza kugumuka, rebellion, aho bari batanguye kwibaza niba yarakoranye n'abagwanyi akaja mu migumuko, canke se niba yaragize uruhara mu migumuko yo mu mwaka w'2015 akaba ari vyo yoba akurikiranweko, ariko siko vyahavuye bimera kuko sico yariko arazira imigumuko yo ngaho iwabo nyine muri ico kimenyeshamakuru nk'uko biriko biragenda bivugwa. Abamutwara nawe bakaba aribo bamwagiriza nyine ko yagumutse.
Tuvuye kuri iyi nkuru y'uyu mumenyeshamakuru ko tubabwiye ko nyine yahavuye arekurwa kuri ubu yidegembya, reka tuje mu gisata c'ubutunzi. Mu gisata c'ubutunzi reka tunyarukire mu bijanye n'ubutare n'agataka, aho mu ntara ya Kirundo komine Ntega, aha umusitanteri wayo akaba ari Mbanzabugabo, umusitanteri wa komine Ntega akaba ari Mbanzabugabo. Kuri ubu ngubu Mbanzabugabo Pierre Claver akaba bivugwa ko yagirizwa ko ari we aribisha ubutare, ariko aribisha inzahabu ziriko ziracukurwa muri iyo komine ya Ntega. Ni mu gihe haraye hahagaritswe abagabo bane, abo bagabo bane bakaba bagirizwa ko bivye ubutare. Ubwo butare rero ngo bikaba bivugwa ko abo bagabo bahagaritswe n'igisirikari baca bashikirizwa igipolisi, inyuma yo kuvanwa ku kirindiro c'igisoda bari kiri muri iyo komine mu mutumba wapfuyemwo izo nzahabu ziriko zirimbwa ngaho muri iyo ntara ya Kirundo, ni mu buraruko bw'igihugu cacu c'Uburundi. Abo rero bariko baramwagiriza uyu musitanteri Mbanzabugabo Pierre Claver ko yoba ari we yibisha izo nzahabu. Ni mu gihe umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye avuga ko yifatiye mu minwe ikibazo c'inzahabu, ikibazo c'ubutare bwimbwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba abandanya kuvuga ko rero abo bose bimba ubutare bugomba kugira aho bushikanwa kugira ngo butange ikori ngaho muri leta. Biravugwa ko rero kandi umukuru w'igihugu ari we agiye kuvyikontororera, ari we agiye kuvyikurikiranira akabishira mu minwe yiwe, ata uyundi munyagihugu canke uyundi mutegetsi agomba gushira mu minwe ikibazo c'ubutare ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yama avuga ko hari ubutare bwinshi ngaha mu gihugu c'Uburundi, kandi ko ubwo butare aribwo buzoteza igihugu cacu imbere, nibwo buzotuvana aho turi gushika imbere heza twifuza. Ni mu gihe umukuru w'igihugu abandanya kuvuga ko yipfuza imbona kazoza umwaka w'ibihumbi 2040, kandi mu mwaka w'ibihumbi 2060 bukaba Uburundi buteye imbere. Ivyo nibiriko bigenda bivugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, benshi baba bariko bararondera amakuru atandukanye aba agezweko, aba akwiragira ku mbuga hwaniro, ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye zikorera ngaha muri kino gihugu ca Evariste Ndayishimiye, igihugu cacu nk'Abarundi. Ibintu ntibiza kworoha muri politike y'imigenderanire myiza. Benshi barabandanya gusaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuraba ukungene adohora akugurura imipaka y'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Abarundi benshi abari mu Rwanda barasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwama yaretse abo banyagihugu batandukanye akabaronsa ivyo barondera. Abo banyagihugu nyine mu gihe ngo yoramuka yuguruye imipaka bashobora guhahirana, gusuma mu Rwanda, canke abanyarwanda bakaza gusuma ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ivyo ni ivyipfuzo vya bamwe mu banyagihugu, biboneka ko batuntuye no kuba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraciye yugara imipaka
imipaka, akugara imbibe zihuza Uburundi n'u Rwanda aho ziva zigashika. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Nagahwane.